Ubu uwuzoja kurondera impapuro z'inzira azoza arasigura iyo agiye n'imisi azomarayo. Iyo ngingo iraba abaja mu bihugu bigize umuryango wa SADC uhurikiyemwo ibihugu vya Afrika y'ubumanuko n'ivyegereye ibahari Indiano. Iyo ngingo yashikirijwe na Albert Shingiro, umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu kuwa 12/0 aho yari umutumire mu nama nshingamateka. Naho iyo ngingo yaje gufasha bene gihugu bo babibona ukundi. Ivyo ni vyiza mu bisanzwe ni nk'uko umuntu ashobora kurondera permis canke akarondera icangombwa kindi kugira ngo mu gihe Imana imugiriye ubuntu agashobora kuronka umuntu urashobora kufisa umugenzi hari mu gihugu iki canke kiri ukabura yirondera uvuga ati okay akanja karakandondera cengenda kuba rero umuntu iyo yirondera avant byari vyiza gusoma urumva ugiye bakubarinda kukwaza ngo uzoja hehe kenshi ugiye kurabara amajoro 5 benshi bafise n'amapasiporo bayafise mu benshi usanga benshi batazi bazoja kwereka avuga ati reka ndakabike mu nzu nkabona ngaha byanse canke bigizene nzoca ngenda akaba buyitegekanye bijye bagira byo kugira ngo ariguma n'igihe kirekire ni kubera bavuga ati je nkazoda kuyisaba nzi aho ngira ngende izo ntizo birasohoka bizosaba igihe kirekire savyakiye nabi cyane igihugu nyabagendwa n'urugo rutera imbere iyo mugenderana n'umugenzi wejeje utu kamugemuriya nawe akakugemurira nawe wisangiza gwaye gusa tayo musangira atawugendera n'ucubwe passport manu nka 10 twe twazirondeye zarose babiri nabo ngo tuvanga gembetse neza bisa ntimeze neza rero bikunda aho twasaka imigenderanire n'imigenderanire passport ikaboneka nko ku muntu ashaka kuja igitega agenda akagaruka igihugu kimaze kwa gitekanye kari kintu imigenderanire kandi gusa umuntu asumira aho ibintu babiri ushobora gushika mu Bushinwa agenda akabizana ushobora kuja mu Rwanda agenda akabizana ujitanza agenda akabizana nataho turimo dutera imbere bitegereje. Iyo ngingo umushikiranganje akaba yavuze nk'inyishu ku kibazo yarabajijwe n'abashingamateka kubijanye n'abarundi baje kurondera ubuzima muri ivyo bihugu ugasanga baragira ingorane.